Abantu bavyawe n'Imana, abantu bizeye Kristo Yesu bakwiye kuba ari abantu bahora basenga bifuza kugaburirwa n'Imana mu buzima bwabo, bagaburirwa n'Imana mu ijambo ryayo. Imana ibatahuze vy'ukuri ijambo, ibaha umuco mushasha w'ukuri kwa Bibiliya, ibahe gutera intambwe kugira ngo ubuzima bwabo ntibuzungazunge, ntibuhagarare, kuko iyo babubuze ubuzima bwabo bwasa naho buba buhagaze. Kandi ni vy'ukuri iyo tubuze ijambo mu buzima bwacu, iyo tutarose ivyo gufungura vy'uburyo bw'impwemu, ijambo rya Kristo ariyo Bibiliya, ubuzima bwacu burazungazunga bukagira ikibazo, bukabura intege. Ariko aravuga ngo muhore musenga mwifuza, si ugusenga gusa, nugusenga dufise imitima yifuza guhazwa n'ijambo, imitima yifuza kubaho muri Kristo Yesu. Bakunzi bino mbonesha kure, nongere ndabaramutse, amahoro y'Imana abane namwe. Ndasubiye kunezererwa bugira kandi kongera kuronka akaryo keza ko kurenguka imbere yanyu, mwebwe abariko baratwumviriza bari hafi n'abari kure, kugira ngo dusubire tuganire ico ijambo ry'Imana aritubwira muri Bibiliya. Hanyuma ndashimiye Imana rero ko itugabiye kano karyo keza. Biba ari vyiza vyo kwishimira ko Imana yatugiriye ubuntu budasanzwe, abantu batari bahambaye, ikatugira ingingo za Kristo ari wo mubiri w'ishengero, natwe tukagira ico tuvuze. Nizera ko mwebwe mwese muriko muranyumviriza, tugiye gusangira ico Imana ituganiriza mu ijambo ryayo. Reka rero dusenge kugira ngo tuce dubandanya. Turagushimiye cyane nyakubahwa Mana ko uhambaye, imbabazi zawe n'iz'ibihe byose. Ubuheruka wabanye nacu mu gice ca mbere twariko turavuga ko kubijanye n'ivyo Yesu yigishije abigishwa biwe gusenga. None turakwinginze ngo udufashe no muri iki gice ca kabiri, aho tugiye kurabira hamwe ni iyihe nsiguro y'amajambo Yesu yatanze, ni iki yariko aratwigisha, yariko aratubwira. Uradufasha rero bene data bose bariko baradukurikirana, bari kure canke bari hafi, umwe wese ahari umufashirizeyo, kandi mwamuduha imitima iciye bugufi yakira ijambo. Ico ushaka kutwigisha ukitwigishe, imitima yacu uyikomeze mu ijambo ryawe, kandi uduhe guhagarara mu rutondo ushakamwo. Urakoze cane Mwami, turakubashe kuri Imana y'imbabazi, kandi ko witeguye kutugirira neza kubw'ubuntu bwawe. Icubahiro n'amashimwe bibi byawe mu izina rya Kristo Yesu, amen. Hanyuma reka tubandanye n'igice ca kabiri, aho igice ca mbere twari twabonye byo Yesu yigishije abigishwa biwe gusenga, aho twarabiye hamwe n'uruhe rubuga by'ukuri isengesho Yesu yabigishije ryari ririmwo, ni bande yabibwira canke yaratumbereye kubabwira iki. Twarabonye rero ko isengesho Yesu yariko yigisha abigishwa biwe ubwa mbere, yarahagaze cane ku nyifato abantu bagira, hamwe n'icabasunikira kugira iyo nyifato canke gusenga. Twarabonye ko mu by'ukuri rero ugusenga si amajambo umuntu akoresha gusa, ugusenga si inyifato umuntu agira gusa, mugabo gusenga ni inyifato ihera imbere mu mutima ukize, umutima uhindutse, ikaza kugaragarira no mu bigaragara navyo mu buzima bw'abana b'abantu. Rero twarabonye ko mu by'ukuri Imana irashaka ko tuyubaha ku munwa, mugabo kandi irashaka ko umutima wacu ufatanya n'ivy'ingeso n'umunwa vyatura. Reka rero tuce turaba ni iyihe nsiguro y'amajambo Yesu yariko aravuga, ashaka kutwigisha iki, ashaka ko tubona iki. Reka twongere dusome guhera ku murongo w'9 tugeze ku murongo w'15. Havuga ngo nuko muvuge musenge mutya muti: Data wa twese wo mwijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ugomba bibe mu isi nk'uko biba mu ijuru. Uduhe ibyo kurya dukwiranye uyu munsi, uduharire imyenda yacu nk'uko natwe twahebeye abari mu myenda yacu, kandi ntutujane mu bitwosha nabi, ariko udukize wa mubi. Kuko ubwami, ubushobozi n'icubahiro ari ibyawe ibihe bidashira, amen. Kuko nimwaharira abantu ibyaha byabo, namwe So wo mwijuru azoharira
azobaharira ibyaha byanyu, ariko nimutaharira abantu ibyaha byabo, na so nawe ntazoharira ibyaha byanyu. Ni aya majambo dushaka turabe ni iki Yesu ariko arabwira abigishwa biwe, ashaka ko batahura iki canke ashaka ko bigenda gute. Rimwe na rimwe aya majambo dukunda kuyakoresha benshi mu masengero yacu, turiko turayasubiramwo nk'uko yanditse hano, ariko mbega mu by'ukuri Yesu yashaka ko tuzohora tuyakoresha tuyasubiyemwo canke yashaka ko dutahura ikindi kintu? Ni iby'ukuri ko abayakoresha mu kuyasubiramwo nta caha baba bakoze, ariko kandi gihambaye nk'uko twabibonye nuko batahura ni iki Yesu ariko aravuga, ni iki nokwigira kuri aya majambo ya Kristo. Rero tuca tubona ko twisunze igice ca 6 twasanze ariko aravuga ku bijanye n'uburyarya, inyifato itariyo abantu bagira canke ibituma bitari vyo bisunikira abantu gusenga. Ico twabonye nuko by'ukuri tuca dusanga isengesho Yesu ariko arayigisha ababigishwa atumbereye kubaha ibituma nyakuri kandi vyiza bibasunikira gusenga, atumbere kubereka ni gute bagomba gusenga, ni izihe nyifato bakwiye kwirinda, ni gute bakwiye kugira, nukuye gutahura bakwiye kugira muri uku gusenga kwabo. Ni iki kintu vy'ukuri dusanga agomba kwigisha, ntagomba kubigisha ngo bazohore bayasubiramwo, naho kuyasubiramwo atakosa ririmwo, mugara agomba kubigisha ko bakwiye kuyakoresha nk'abatahura ico bariko baravuga, mugabo kandi nk'abafise ibituma vyiza vy'ukuri bituma basenga bivuye muri wa mutima ukize. Reka rero turabe ijambo rya mbere rivuga ngo Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe. Dufatire kuri iri jambo gusa, Data wa twese. Iri jambo data ubwa mbere ni jambo rishasha kuri aba Bisirayeli batari bamenyeye gukoresha iyo bariko barasenga Imana. Ubwa mbere Abisirayeli Imana yabo bayizi nk'Imana yabasekuruza yabakuye mu gihugu ca Egiputa. Imana uhoraho nye n'ingabo niryo zina ryayo, niko bayizi. Nk'uko yabwiye Mose ngo basokuruza narabihishuriye nk'Imana, ariko sinababwira ko nduhoraho. Rero aba Bisirayeli bayizi nk'uhoraho, Imana nye n'ingabo, Imana yabasokuruza yabakuye muri Egiputa, niko bayizi. Rero ijambo ngo data ku Bisirayeli riraza kuba rishasha kandi riraza kugira ico rivuze cane. Ubwa mbere data turaza kumvamwo imigenderanire idasanzwe y'umwana na se, turaza kumvamwo ikindi kintu, kuvyara no kuvuka. Ibi bintu bibiri biraza gusohoka cane muri iri jambo data. Mu yandi majambo icaje kuvuga n'igiki? Bimwe Abisirayeli bamenyeye ko ari ubwoko bw'Imana, kari abana b'Imana kubera ko bavuka kwa Aburahamu, ubu biraje guhinduka ni data wa twese. Mu buryo ki? Ubwa mbere data wa twese kubera ko bavutse ubwa kabiri. Yohana ariko arandika mu gice ca mbere ku murongo w'12 araza kwerekana ngo abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana, nibo bizeye izina ryiwe. Mu yandi majambo abantu bamwizeye, bizeye urupfu no kuzuka vya Kristo Yesu, aba bantu nibo bitwa abana b'Imana kuko bakiriye ubutumwa bwiza, ni inkuru nziza, bakemera gukira no guheba ingeso zabo kugira ngo by'ukuri bacike abana b'Imana. Ababyawe na Mpwemu Yera, abo Mpwemu Yera yanaguye imitima yabo, nibo bantu mu by'ukuri bitwa abana b'Imana, nibo basenga. Mu yandi majambo araje kuvuga ngo abantu banje, abana banje sabamuka sabantu bamuka mwihanga, sabantu banje kubera bava muri naka, sabantu banje kubera bari mwishengero kanaka, sabantu banje kubera baraha, mugabo n'abantu banje kubera bavyawe nanje. Bavyawe nanje gute? Mu kwizera urupfu rwa Kristo Yesu waje kwitanga kugira ngo anaguriye imitima y'abantu. Rero turaza kubona iri jambo data ni jambo by'ukuri rihambaye ku Bisirayeli, riza gukuraho amacakubiri y'ivyo Abisirayeli bari bazi ko ari bo bana b'Imana gusa, ahubwo ubu baza kumenya ko abana b'Imana nabavyawe n'Imana biciye mu kwizera urupfu rwa Kristo. Si abana b'Imana kubera ari abo mwihanga kanaka, si abana b'Imana kubera ari abo mwishengero kanaka, si abana b'Imana kubera ari abo mu gisagara canke mu gihugu kanaka, mugabo n'abana b'Imana kubera bavyawe n'Imana. Hanyuma iri jambo rirekana kandi ko aba bantu basenga
bakwiye kwiyumva nk'abana. Mu yandi majambo aje gukuraho ca gicapo ca kera cahera na hera cyane. Ubu abantu bose bararekuriwe kurenguka imbere y'Imana atakibazo atabwoba, kuko bimwe vyahera cyane. Bibiliya yerekana ngo Yesu yaciye inzira biciye mu rupfu rwiwe, igihugu kiratantamuka adushikirayo. Rero aciye iyo nzira, umuntu wese yizeye urupfu rwiwe, yizeye ko iyo nzira yahabaye, arafise uburenganzira bwo kurenguka imbere ya se, agasenga atuje atekanye, akumva vy'ukuri ko ari imbere ya se, akavuga ivyo akeneye, akabwira se yumva ko ari umwana wiwe. Mu yandi majambo ntakwiye kugira ubwoba no gutinya canke ko kumva ko Imana ari umuranduzi, Imana ari iteye ubwoba cane, Imana ari ikindi kintu, ahubwo akwiye kumva ko Imana ari se, agatekana, agasenga tuje yumva vy'ukuri ko ari imbere y'umuvyeyi wiwe, ashobora kumwumviriza neza. Hanyuma iri jambo wa twese risigura iki? Ku Bisirayeli riza gukuraho kandi ya macakubiri avuga ngo Abisirayeli canke Abayuda bonyene nibo bwoko bw'Imana. Ubusuko ni wa twese bande? Abizera Kristo Yesu. Mu yandi majambo ni data wa twese abizera Kristo. Si data wa twese ku bantu bose, uya ni data wa twese ku bantu bizeye urupfu n'izuka vya Kristo Yesu. Abo nibo bana b'Imana, nibo bizeye izina ryiwe, batavyawe no kwifuza k'umubiri canke k'umugabo, ahubwo bavyawe n'Imana. Ijya gukuraho rero amacakubiri aba mu bantu, aho usanga bamwe bavuga ngo turabo mw'ishengeriri, abandi bakavuga ngo turabo mu gihugu iki, turabo muri kontinent, bakavuga ngo turabazungu canke turabirabure, bakavuga ngo turabatunzi, turabakene, turahambaye, turoroshe. Oya, ivyo vyose bikugwaho n'iri jamba ni wa twese. Ukena canke utunga, uhambaye canke woroshe, uri umuzungu canke wirabura, uri ico cose woba, mu gihe wizera Kristo urafise ubwo burenganzira bwo kwiyumva nk'umwana wayo, urafise ubwo burenganzira bwo kumva kuri umwana w'Imana. Hanyuma ukabona ko vy'ukuri adukunda ku rugero rumwe. Arashobora kuvyuka ikibazo gikomeye, ati none namba dukunda ku rugero rumwe, gute tubayeho mu buzima butandukanye? Iki ntitwocinjiramwo ko cyo twinjiza mu yindi teme canke mu rindi jambo, tuzokigaruka ko hanyuma kumbura Imana itugiriye ubundi buntu tugasubira guhura. Rero reka tubandanye turabe ariko ashaka kuvuga iki. Ariko ashaka kwerekana ko vy'ukuri nta macakubira kihari, abantu bose abizera bakwiye kubonana nk'ahari abavukanye. Agomba kwerekana kandi ko nta umuntu n'umwe yumvigwa kuruta uwundi. Bimwe vy'abantu bikengereza kugira ngo senge neza Imana inyumve, bisaba konca kuri naka, bisaba konca kwa datidi, kwa bishop canke ku wundi muntu. Oya, ntabwo bisaba ico, ahubwo birasaba ko wewe nyene urenguka imbere y'Imana, ukumva kutuje, kumva ko Imana ikumva, udaciye kuri naka, udaciye kwande, mugabe kumva wewe nyene, ukumva kuri umwana. Rero nico kintu mu by'ukuri umwanditsi aba ariko arashaka kuvuga. Hanyuma turabira ijambo ngo uwo mwijuru. Iri jambo wo mwijuru rishaka kuvuga iki? Iri jambo wo mwijuru rishaka kuvuga ko ni Imana itandukanye n'ibigirwamana, ni Imana itandukanye n'izindi mana, mugabo kandi ni Imana itagira ihanga na rimwe yegukira, kuko ntiba muri Amerika, ntiba mu Bayuda, ntiba muri Afrika, ntiba mu Rwanda, ntiba mu Burundi, ahubwo ni Imana iri mwijuru, Imana yigenga. Kuri mwijuru rero iganje mu vyo yaremye vyose, mu bihugu vyose, mu moko yose, mu ndimi zose, ni Imana iganje, ifise uburenganzira ku caremwe cose. Ni Imana vy'ukuri iri hejuru, itabana n'icaha, Imana yera. Iyi Mana rero niyo Mana dusenga, ni Imana yo mwijuru. Nico iri jambo rije kuvuga, kugira ngo tubone vy'ukuri si Imana nka zazindi mu gihe c'aba Bisirayeli, igihe ijambo ryo mu Kuvayo igice ca 20 umurongo wa 22 kugeza 23, aho Mose Imana imubwira ngo nuko rero genda ubwira Abisirayeli uti ubwanyu muriboneye ko muvuganye n'Imana iri mwijuru, nuko ntimukagira izindi mana mu mbangikanya. Izi mana zari imana zimeze gute? Zari imana z'ayandi mahanga, nk'ubu ngo imana y'Abasiriya, imana y'Abakarudaya, imana y'Abamedi, imana y'Abaperesi, imana zatanga abana, imana zatanga itunga, imana zatanga imvura. Izi mana zari imana z'ibishushanyo,
ibishushanyo babaza ibiti ibiki ni ukugira ngo yerekane jewe ntandukanye nabo. kubera iki? Mwumvise ijwi ryanje jewe ndavuga, ndi Imana ivuga, ndi Imana ifuha, ndi Imana iteye ubwoba, ndi Imana y'igitinyiro, ndi Imana vy'ukuri yanka icaha igihana. Eri Imana nicije kuvuga kugira ngo abantu ntibagume babona ko ari ya Mana bashobora gutwara mu mufuko, si ya Mana bashobora guterura. Ni Imana yo mwijuru ifise ubushobozi ganje, Imana itegeka, ifise uburenganzira mu gihugu carico cose, ifise uburenganzira mu bantu abari bo bose kandi baganza ikabategeka. Ni Imana rero yo mwijuru iturengeye, iganje vyose, n'umuremyi wacu, mugabo kandi ni Imana yera. Nico iri jambo ryaje kuvuga Imana yo mwijuru. Ijambo rikurikira ni jambo rivuga ngo izina ryawe ryubahwe. Mu rurimi rw'igifaransa muri version du Semer 2000 bavuga ngo que tu sois reconnu pour Dieu. Hanyuma muri version sego naho bavuga ngo que la sainteté de ton nom soit respectée. Iri jambo rero ngo izina ryawe ryubahwe kuri twebwe biratugora kuryumva rimwe na rimwe canke kuritahura, ariko ico tubona rije kuvuga iki? Ni jambo rije kuvuga ngo izina ryawe ryubahwe mu buhe buryo? Ukwera kwawe, icubahiro cawe, ukuganza kwawe bigaragare vy'ukuri kuri Imana. Naho turi abana bawe, naho watubwiye ko turi abana dukunzwe nawe, dukwiye kwisanta canke kwiyumva neza imbere yawe, mugabo ivyo ntibiduha uburenganzira bwo kurenguka imbere y'Imana uko tubishatse, ntibiduha uburenganzira bwo gucumura, ntibiduha uburenganzira bwo kugenda nkaho Imana tungana. Mugabo Imana irashaka ngo ukwera kwayo kubahirizwe. Naho yatubwiye kwidukunda, tumenye ko iracari Imana yera, iracari Imana iganje, iracari Imana ishobora byose, iracari Imana itegeka, iracari Imana yanka icaha kandi itabana n'icaha. Rero mu mitima yacu tugende tuzi ko vy'ukuri ukwera kwayo mu vyo twokora vyose kubwirizwa kubahirizwa, ukwera kwayo kubwirizwa kubahiriza. Hanyuma kandi gatoya kuri izi mvugo zitandukanye za Bibiliya, ariko zivuga ikintu kimwe, aho usanga hamwe mengo kiratahurika ahandi kigatahurika gose. Tubanze tumenye ko ni ukungene abantu bagiye barahindura inyandiko za Bibiliya bivanye n'ururimi abantu bariko baratahura muri ico gihe. Ururimi bashobora ingene bashobora kuvyumva neza, imvugo batahura neza. Rero si kuvuga ko abantu bahinduye Bibiliya, ahubwo bahaye abantu amajambo bashobora kumva. Rero barakoresha uburyo butandukanye, aho bashobora guhindura amajambo bakoresheje, bagahindura ijambo kurindi canke bagakoresha imvugo, bakagomba gusohora iciyumviro kiri mu ijambo ryavuzwe, ivyo bita traduction ikifaransa dynamique, canke ijambo kurindi traduction par mot à mot. Rero ivyo vyose byarakoreshwa, nico gituma dusomye muri Bibiliya zitandukanye ugasanga hamwe biratahurika kandi biratahurika gose, suko banyuranije, ahubwo basohora iciyumviro kimwe, mugabo babikoresheje guhindura mu buryo butandukanye, mugabo bose batumbereye kuvuga ikintu kimwe. Reka rero tuce turaba ijambo rikurikira. Ijambo rikurikira ni ijambo rivuga ngo ubwami bwawe buze. Ubwami bwawe buze ni ijambo riza kwerekana ko umuntu asenga, umuntu yavyawe n'Imana, umuntu yizeye Kristo Yesu, isengesho ryiwe ribwirizwa canke ritegerezwa kuba rifise intumbero iza guhura n'umugambi w'Imana wo gukiza abantu bose. Mu yandi majambo, aza gusenga cane afise umutima uhagaze ku bwami bw'Imana buza mw'isi. Ubwami bw'Imana rero tuce twumva ko iyo twumvise ubwami turaza kumva umwami, turaza kumva no kuganza. Mu yandi majambo, uyu muntu ahora asenga umutima wiwe uhagaze ku gushaka kw'Imana iza kuganza mu buzima bwiwe, iza kuganza haherereye, iza kuganza mu karere arimwo, kw'Imana itegeka ikaganza byose. Ubwami bwawe buze. Mu yandi majambo, uyu muntu ahora akora ikintu, ahora asenga afise intumbero y'uko inyungu z'ubwami bw'Imana arizo zija mbere, biciye mu buzima bwiwe no mu buzima bw'abandi. Hanyuma mu jambo rikurikira rivuga ngo ivyo ugomba bibe mw'isi nk'uko biba mw'ijuru. Ubwami bw'Imana bumaze kuza, imitima yacu imaze kunaguka, tugasenga duhora twifuza ko ubwami bw'Imana buza mw'isi, hariya mu kazi turimwo, mu miryango yacu, mu mashuri, mu rudandazwa, dushaka ko Imana ari igaragara, twirinda vya bindi vyose.
aha rero hamaze kugera uku ivy'Imana ishaka birashoboka, inganji y'Imana irashobora kuza ikaganza mw'isi. Mu gifaransa bavuga ngo et tout sera sur la terre comme au ciel, nkuko ibiri mwijuru, nkuko iganje mwijuru ivyose bikayumvira no mw'isi birashoboka, imitima yacu imaze kunaguka. Rero aba bantu basenga bakwiye guhora bafise intumbero irondera inyungu z'ubwami bw'Imana, ntibakwiye guhora basenga ya masengesho yo kwikunda, ya masengesho yo gusengera abandi ngo bapfe, ahubwo n'amasengesho aza kurondera inyungu kuri bose. Marisengera mugabo ivyo bisengera bibwirizwa kuba bifise ico bizomara mu mugambi w'Imana, bibwirizwa kuba bifise ico bizozanira abandi bene data. Nkuko twumvise ni twese twumva ko si twebwe twenyene dukeneye gusengerwa, hariho n'abandi bakeneye ivyo dukeneye, hariho n'abandi bifuza gukira, hariho n'abandi bifuza kubona ubwami bw'Imana. Isengesho ry'uyu rero ribwirizwa kuba rihagazaho kw'abandi bakira, kw'abandi babona Imana, kw'ivyo akora vyose ari gusengera abagwaye, ari ivyo akora vyose abikora mugabo kugira ngo inyungu z'ubwami bw'Imana zishigwe hejuru, ubwami bw'Imana vy'ukuri bwaguke mw'isi. Rero uyu muntu yasenga ntasenga gusa mugabo n'ubuzima bwiwe burabishingira intahe, burabishingira intahe. Rimwe na rimwe turakunda kumva muri iyi misi yacu abantu bavuga ko bakeneye ikanguro hama bakanarisengera, mugabo ikihambaye ikanguro ntibarisengera gusa, kuko Yesu yandika ariko aravuga muri iki gice nyene araza kuvuga agiye guheza araza kuvuga ngo uwumva wese aya majambo akayakora uwo muntu ameze nk'ubwenge. Ni mu gice c'indwi ohereye ku murongo wa 24 araza kuvyerekana vy'ukuri ko uwumva aya majambo akayakora uwo niwo muntu w'ubwenge. Ntavuga ngo uwumva akayasengera gusa, uya uwumva kanakora. Ica bakera baturusha nuko basengera ivyo barimwo, nuko basengera ubuzima bariko bararondera. Kuri twebwe naho nuko dusengera vy'ukuri ubuzima tutiteguye kurondera, tutiteguye kwakirira. Umwanditsi umwe niwe yavuze ngo abantu muri iyi misi barasenga ariko ntibiteguriye vy'ukuri guhindurwa n'ubutumwa bwiza, mbere hako bakira umuco mushasha w'ubutumwa bwiza babona ko mengo botuma bipfira, kuko babona ko ivyo barimwe ari vyo. Mu vy'ukuri uyu mutima rero usenga ukwiye guhora urondera inyungu z'ubwami bw'Imana. Hanyuma ijambo rikurikira rivuga ngo uduharire ivyaha, uduhe ivyo kurya uyu munsi canke dukwiranye. Mu gifaransa hamwe bavuga ngo donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien, hanyuma handi bakavuga ngo donnez-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Ashaka kuvuga ikire muri aya majambo. Twamaze kubona igituma umengo hari hawo bitahurika naho bitahurika gose, ni uburyo bakoresheje mu guhindura, ariko mu vy'ukuri bavuga ikintu kimwe bose. Rero turabona ko muri iyi mico y'Abisirayeli bavuze ngo donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien, uduhe umutsima dukwiriye uyu munsi. Mashatse kuvuga iki? Muri Isirayeli canke mu Bayuda indya ya mbere yari novuga y'urufatiro canke yari igwiriye yakoreshwa kenshi mu Bayuda wari umutsima. Uyu mutsima rero bariko baravuga ngo uduhe umutsima, ni nkaho uyu mutsima ubuze, iyi manu ibuze canke ico kurya kibuze, ubuzima bwabo bwari busa naho buhagaze canke bwaca buzungazunga gose. Rero twebwe ngaha bavuze ngo uduhe ivyo kurya bidukwiriye dufatiye nko mu Burundi, nuko atanja rusangi twovuga ngo ikoreshwa igihugu cose bivanye n'uburere canke amaregio. Hari igihe usanga mu karere kamwe bakoresha iyi ndya, ahandi bagakoresha iyi, ahandi bagakoresha iyi. Rero nta ndya vy'ukuri twovuga ngo iyibuze mu Burundi ibintu vyoba bihagaze, buya ahubwo bivanye n'akarere umuntu arimwo arashobora gukoresha indya ashaka. Rero bavuze ngo ivyo kurya bidukwiriye no kugira ngo berekane vy'ukuri ko ni ivyo kurya bibuze, bya bindi umuntu abuze aca agira ikibazo. Rero ngaha nivyo niwo mutima babivugamo, uduha ivyo kurya bidukwiriye. Mu gifaransa bavuga ngo dont nous avons besoin, ivyo dukeneye si ivyo dushaka, kuko iyo bavuze ivyo dushaka vyose si ivyo dukeneye. Hari igihe nk'ubu je numva ashaka umuduga, mugabo ubu nyene sinovuga ko arico kindaje ishinga cane, mugabo ndawuroshe nta kibi, kandi hari n'igihe usanga afise inzozi canke indoto zo kuronka uwo muduga. Mugabo ivyo nkeneye ubu nyene nibihe? Nk'ubu ntariye noca mpfa, nk'ubu mbuze ivyo nambara ubuzima bwozungazunga, ivyo rero nivyo nkeneye. Mugabo ivyo nshaka n'amazu ndashaka ibintu vyinshi. Rero bavuze ngo ivyo dukeneye, ivyo dukwiranye, bashatse kuvuga vya bindi ndabibuze, ubuzima bwanje burahagarara.
rero tuce twibuka kandi ko aba bayuda abivuga yisunze manu baririye mu bugaragwa. Manu baririye mu bugaragwa niyo bari bahanze amaso, niyo bari bafise. Kuyibura rero kwabo vyasigura ko vy'ukuri ubuzima bwabo buca buhagarara bugacumbagira. Muga kuyironka vyasigura ko ubuzima bwabo buracabandanya. Rero iri sengesho afise umutima uwuwe. Iyi manu twibuke ko cari gitutu ca manu y'ukuri ari wo Kristo yaragiye kuza. Rero manu y'ukuri, ivyo kurya vy'ukuri bitabora yari Kristo w'ukuri. Mu yandi majambo ashatse kwerekana ko abantu bavyawe n'Imana, abantu bizeye Kristo Yesu bakwiye kuba ari abantu bahora basenga bifuza kugaburirwa n'Imana mu buzima bwabo, bagaburirwa n'Imana mu ijambo ryayo. Imana ibatahuze by'ukuri ijambo, ibaha umuco mushasha w'ukuri kwa Bibiliya, ibahe gutera intambwe kugira ngo ubuzima bwabo ntibuzungazunge, ntibuhagarare, kuko iyo babubuze ubuzima bwabo bwasa naho buba buhagaze. Kandi n'ivy'ukuri iyo tubuze ijambo mu buzima bwacu, iyo tutarose ivyo gufungura vy'uburyo bw'imwemi ijambo rya Kristo ariyo Bibiliya, ubuzima bwacu burazungazunga bukagira ikibazo, bukabura intege. Ariko aravuga ngo muhore musenga mwifuza, si ugusenga gusa, nugusenga dufise imitima yifuza guhazwa n'ijambo, imitima yifuza kubaho muri Kristo Yesu. Hanyuma ikindi ciyumviro nuguhora aba bantu bazi imbere y'Imana uko bukeye, uduha ivyo kurya dukwiranye uyu munsi kugira ngo nejo tuzosubire dusenge kandi iduhe ibindi. Mu yandi majambo irashaka ko aba bantu bamenya ko ukubaho kwabo guhagaze mu Mana yabo, bakwiye guhora bazi imbere imisi yose imbere y'Imana kuyisenga, bakwiye gusenga imisi yose ubudasiba, bakwiye vyo kuri guhora bari imbere y'Imana bazi yuko kubaho kwabo guhagaze muri Kristo Yesu. Aba bantu basenga bakwiriye guhora bafise iyi mitima imeze uku. Hanyuma ijambo rikurikira ni ijambo rivuga ngo uduhebere canke uduharire imyenda yacu. Iri jambo imyenda dete mu rurimi rw'igifaransa, ideni ni ijambo ryari rimenyereye gukoreshwa mu Bayuda mu rurimi rw'Icarameya ritumbereye kuvuga icaha. Kubera iki bakoresha rero ijambo icaha? Nuko nk'uko ideni rimeze, nk'uko ideni ridaheranwa, niko n'icaha kimeze. Ideni ririye witega kugishura, kiretse ufise uwundi mutima ukomantaye niho ushobora kurirya ugomba kuriherana. Mugabo mu vy'ukuri mu muntu afise umutima w'ubuntu uri mu kuri wakize, ari ideni azi ko agomba kugishura. Rero nico Yesu ariko aravuga, n'icaha kimeze nk'ideni. Uko vyogenda kose, vyihuse canke bitevye, ukoze icaha uzocishura. Naho utobibona ingaruka zirashobora kugushikira, urashobora kwandura sida nk'igihe wasambanye, urashobora gupfa nk'igihe wivye bakagufata bakakwica, urashobora kugira ikindi kibazo. Mugabo ivyo birashobora kutabaho. Mugabo umenye ko naho bitabaye ivyo, icaha wakoze ubwirizwa kuzocishura, kuko Bibiliya iravuga ngo ingero y'icaha n'urupfu. Ingero y'icaha n'urupfu nta bindi. Ukoze icaha umenya ko urupfu ruba ruhari. Mu gihe ico caha kitavuye, ubwo rupfu bwirizwa kubaho. Rero ariko aravuga ngo uduhebere imyenda yacu, niko ariko aravuga icaha uko abantu bogikora kose, naho batobona ko bahanywe ubwo nyene, mugabo ni ngombwa bazohanwa, kuko ya Mana twamye tubona ni Imana yanka icaha kandi igihana, ni Imana yera itabana n'icaha, ishaka kukwera kwayo kubahirizwa. Rero aba bantu iyo bakoze icaha bitega ko bazohanwa. Rero iki caha canke ubumwenda nta kindi kintu na kimwe kiwukuraho uretse imbabazi z'Imana zonyene, nizo zatumye atanga Kristo Yesu kugira ngo vy'ukuri uwumwizera rya deni ry'icaha twakoze muri Adamu tukandukirwa n'umuvumo rikugweho. Rero uyu yizera Imana, yizera Kristo, niwe wenyene ideni ryarihiwe. Niyo mpamvu Yesu ariko arapfa ku musaraba yaravuze ngo vyose birarangiye. Nibiki vyari birangiye? Nuko vy'ukuri rya deni ry'icaha abantu twari dufise muri Adamu, vya vyaha twakoze vyose, ya mivumo y'icaha, bimwe twari twiteze nk'ingaruka z'ivyaha, zose zarakuweho n'ubwo rupfu rwa Kristo. Iri jambo ryari rimenyerewe mu gukoreshwa mu Bisirayeli canke mu Bayuda, aho mu vy'ukuri nk'umuntu iyo afise ideni yashobora kuririha ryose. Iyo riheze rero yarashobora kuvuga ngo vyose birarangiye, ubu mu mutima ndamahoro, ntawe uzonyirukako, ntawe uzondonda
ndondera, ubu nzobaho ntuze nje, nzojya njyame, nzobaho ntekereje. Mu by'ukuri rya deni riraheze, byose birarangiye. Canke igihe baba bari mu ntambara Abisirayeli bagategwa n'ingabo nyinshi zikomeye, by'ukuri babona ko badashobora gutsinda, baba biteze urupfu, ko bashobora gupfa bagahona bose. Mugabe y'Imana ibaciriye akanzi kabashoboza bagatsinda ayo mahanga, bakabona by'ukuri ko bose bahunze canke bapfuye, baravuga ngo byose birarangiye, ubu turi amahoro, ntitugipfuye, ubuzima bwacu bugiye by'ukuri kongera kugira umunezero. Nico Yesu rero yavuze ari ku musaraba, aravuga ngo byose birarangiye, abanyizera mbahaye ubugingo budashira, mbahaye amahoro, ndayabagabiye, si nk'uko abisi bagaba, ariko ndayabasigaranye, ndayabahaye yose. Nta muntu azokongera guhagarika umutima ku bw'icaha ciwe, kukunyizera aragihariwe. Nizo mbabazi z'Imana zonyene zishobora gukuraho umwenda w'icaha, umuntu agasubira kugira amahoro. Niki rero Yesu ariko aravuga ngo muhore mwifuza izo mbabazi, muhore musenga musaba izo mbabazi. Naho twahariwe turacakeneye imbabazi kugira ngo by'ukuri imitima yacu ishishikare gukomezwa muri izo mbabazi za Kristo nyene. Rero abantu basenga n'abantu bakwiye guhora bifuza izo mbabazi z'Imana, n'abantu bakwiye kwibuka ko bazakiriye, imitima yabo iri amahoro, atacago na kimwe kibari inyuma, atamivumo y'ivyaha, atarupfu, ahubwo ko bakiriye amahoro muri Kristo Yesu. Aba bantu nuko bakwiye kumera. Hanyuma arakurikizaho irindi jambo avuga ngo nkuko natwe duharira ababitugiriye. Ntashatse kuvuga vy'ukuri ko azoduharira kubera twahariye abandi, mugabo arashatse kwerekana ko vy'ukuri namba umuntu atahura ko ari umunyavyaha, ari nayo ntango ya mbere yo gukizwa canke yo kwizera, aho umuntu abanza gutahura ivyaha vyiwe. Nta muntu ashobora kwizera atatahuye ivyaha vyiwe ngo abone ko ari umunyamafuti, abone ko ari umunyavyaha, akeneye imbabazi z'Imana. Ahubwo arakeneye kubanza kwimenya, kumva ko akeneye imbabazi z'Imana. Rero aravuga ngo umuntu niyatahura ko ari umunyavyaha, akumva nawe ko ari umutsindwa, ko akeneye imbabazi z'Imana, niho azoshobora kwibuka ko n'abandi bagenzi biwe bakeneye imbabazi, bashaka nabo kwinjira mu bwami bw'Imana. Mu yandi majambo rero ariko aravuga ngo nkuko namwe muharira bagiriye nabi, nanje niko nzobaharira. Yandi majambo nkuko tugira imitima yo guharira ko twahariwe, niko imbabazi ziwe zitugwirako gose. Rero ntashatse kuvuga ngo aduharira kubera ko twahariye abandi, mugabo kandi iyo tumaze gukira, iki kimenyetso kibwirizwa kuturanga, kuko urugero duharira ko abandi gwerekana ku rugero dutahura ko turi abanyamafuti. Mu yandi majambo, aba bantu vy'ukuri bizera Kristo basenga, bakwiye guhora basenga n'uyu mutima. Iyo baremuka imbere y'Imana bakibuka ko ari abanyamafuti nk'abandi bose, bakeneye imbabazi z'Imana, bakibuka vy'ukuri ko ugukira kw'abantu guhagaze mu kwera kwabo, ahubwo guhagaze mu mbabazi z'Imana. Hanyuma bagahora basenga basaba imbabazi Imana, mugabo baharira n'abandi. Hanyuma kandi ni n'ibwirizwa ry'Imana, wizera ubwirizwa kubikora, niko vyanditswe. Nimutaharira abandi, nanjye sinzobaharira, kuko namba utifuza kuwundi yumva aruhutse agaharirwa n'Imana, izokureka. Kurumva nawe ntutanga imbabazi, urumva nawe nta n'imbabazi ukeneye, kuko utanga nawe ico ukeneye, kuko yavuze ngo ivyo mwifuriza abandi abari ivyo mwifuza muvyifurize n'abandi. Mu yandi majambo, namba wumva vy'ukuri utotanga imbabazi, bisigura ko nawe atambabazi ukeneye. Mu yandi majambo, nimutaharira rero namwe data ntazoduharira. Hatakurikira ijambo rivuga ngo kandi ntutujane mu bitwosha nabi. Iri jambo rimwe na rimwe riratugora gutahura, mugabo tugiye muri bwa buryo bw'impinduro bw'ukungene bahinduye abasohoye iciyumviro vy'ukuri gisohokamwo muri Bible d'étude version d'Israël, amavuga ngo garde-nous de céder à la tentation. Ntutureke ngo tuje mu bitwosha nabi, turinde kuja mu bitwosha nabi. Abandi nabo bakoresha ngo non nous expose pas à la tentation. Ntudushira ahantu hari ibitwosha nabi, ntutureke ngo tuje ahantu hari ibitwosha nabi. Ashatse kuvuga iki? Ubwa mbere tumenye ko umuntu mu caha ca Adamu yarapfuye. Paulo yanditse avuga ngo nta gugororoka, nta urondera Imana, bose barazimiye yo bava bakagera, banduye hamwe. Mu yandi majambo, uyu muntu yakoze icaha muri Adamu, mu vy'ukuri nawe nyene yarapfuye, yarononekaye, nta ciza kishobora kumuvamwo. Mu yandi majambo, umunyavyaha nta ciza na kimwe ashoboye gukora. Rero gukora ivyaha k'umuntu si gitangaza, ahubwo kudakora icaha nico gitangaza, kuko umunyavyaha nta ciza ashoboye gukora, ashoboye gukora ivyaha gusa. Mugabo umuntu yizeye Kristo,
nigitangaza kubona rimwe na rimwe ashobora kwihanganira icaha naho icaha kiba muri we. Rero tubone ko muri uku kwandika kw'iri jambo ntutujane mu bitwosha nabi canke ntureke ngo tuje mu bitwosha nabi, bariko basenga bavuga ati mwami turazi ivy'ukuri ko twononekaye muri twebwe ntaco dushoboye uretse gukora ikibi, mugabo ntureke ngo tuje mu bitwosha nabi. Niryo sengesho Dawidi yakoresheje ahavuga ngo urinde akanwa kanje ushire urugi ku munwa wanje ngo simvuge nabi, kuko arazi ko yobikora. Rero aho urasenga ngo mwami umfashe vy'ukuri ntureke ngo nje mu binyosha nabi. Ubundi ni Imana yugara kugi katuzibira ngo ntitugende, ubundi yuguruye twoca twobikora abantu bagatangara, mugabo barasenga ngo mwami uhora utuzigamye ntutureke ngo tuje mu bitwosha nabi, ntudushire hahandi hari bitwosha nabi, kuko usanzwe uzi uko tumeze mu mitima, ntureke ngo tugerere hahantu hari ibintu bishobora kutwosha nabi. Aca abandanya avuga ngo ariko udukize wa mubi. Muri Bibiliya y'Igifaransa Bible de version du Semeur bavuga ngo et surtout délivre-nous du diable, ahandi naho bakoresha ijambo délivre-nous du mal. Bavuze rero ngo délivre-nous du diable, bagakoresha ijambo ngo et surtout ngo ntutujane mu bitwosha nabi, ariko cane cane udukize wa mubi. Ntureke ngo tuje mu bitwosha nabi, ariko cane cane udukize wa mubi, wa mugwanizi. Cane cane udukize wa mugwanizi diable satani. Ni kuvuga turavye mu nyigisho za Yesu ariko arigisha mu abayuda mu gice 18 araza kwerekana ko satani ni sekibi. Mu yandi majambo abantu baro basenga bavuga ngo mwami ntureke ngo tuje mu bitwosha nabi, ariko cane cane udukize ikibi n'inkomoko yacu. Satani inkomoko y'ikibi n'ikibi ubwasho kiba muri twebwe, nkuko Petero yandika mu cete ciwe ca mbere igice ca 5:8 akavuga ngo mwirinde biboreza, umurezi wanyu niwo wamugwaniza agenda nk'intambwe arondera uwarotsa. Ubwo rero mu mwirinde cane. Rero mu vy'ukuri avuga ngo aba bantu bakwiye guhora basenga, mugabo bakamenya ko bafise umwasi abagurondera, umwasi ashaka kubagwanya. Barakwiye rero guhora basenga Imana, kuko bakwiye kumenya ko uwo mwasi ahari. Nico cyatumye Paulo yandikira Abanyefeso arababwira ngo mwambare ibigwanishwa vyose vy'Imana kugira ngo mushobore guhagarara mudatsinzwe n'ubugunge bw'abamugwanizi. Rero benshi mu bizera hari igihe bashika hano baka ubushobozi satani nk'ataca ashoboye, mugabo vy'ukuri mukwiye kumenya ko turafise umugwanizi ro diable atugwanya kandi agenda yivuga nk'intambwe. Imana itatuzigamye yoturangiza yoturandura, mugabo ni Imana ituzigama. Bahora basenga bazi ko barafise umwansi, bakeneye kurindwa n'Imana. Imana ibarinde ikibi n'inkomoko yacu. N'ubu umutima abariko aratanga ko bakwiye gusengana. Hanyuma atatanga rero ico twavuga nka conclusion canke commentaire avuga ngo kuko ubwami n'ubushobozi n'icubahiro ari ivy'Imana canke ari ivyawe ibihe bidashira. Amen. Rero iyi ni assurance ihambaye, ivyizigiro bihambaye ko naho wa mwasa hari, ko naho ca kibi kihari, waho muranduza hari, mugabo Imana ni y'ubushobozi izoturinda. Imana n'umwami iganje vyose irabitegeka. Imana ni y'icubahiro irubahwa n'ivyaremwe vyose cyane ko na wa mubi yaremwe. Rero tuca twumva ko mu vy'ukuri naho tufise intambara n'ikibi dukwiye kurema, kuko ubwami ubushobozi n'icubahiro ari ivy'Imana ibihe vyose. Mu yandi majambo nta kizobakura mu bushobozi bw'Imana, nta kizobakura mu gakiza Imana yabagabiye. Bakwiye guhora bafise iyi assurance n'ibivyizigiro ko atakizobatandukanya n'urukundo rw'Imana, naho goba urupfu canke ubugingo canke ikindi kintu cyari cyo cyose. Aba bantu basenga, aba bantu bavyawe n'Imana, aba bantu bamwizeye bagira ibivyizigiro, nta kizodutandukanya nawe, kuko ubushobozi ari ubwiwe, ubwami ni ubwiwe, icubahiro ni iciwe gusa. Nta wundi wo kubahwa, nta wundi wo gushimwa, nta wundi agira ubushobozi burengeye ubw'Imana yacu. Imana yacu rero by'ukuri ubushobozi n'ubwami bwayo
n'ubw'ibihe bidashira. Rero bagiriye assurance bagasenga bazi ko naho umwansi ahari ariko bafise n'umukiza nta kizobakura mu kuboko kw'Imana ishobora byose. Ariko kandi ikakantu ubushobozi n'icubahiro ari ibyawe karaza kwerekana ko aba bantu basenga barakwiye byo kuri guhora bibuka ko icubahiro ko ari ic'Imana, ntigikwiye kugaruka ngo kibi cyabo, ngo bahore basenga bifuza ibyubahiro batumbereye kubonwa n'abantu ngo shime, bahore basenga batumbereye ko abantu bazobona ko babizi hama babahe ama post canke ivyubahiro kanaka. Mugabo barakeneye ku byukuri icubahiro mu byo bakora byose, mu buzima bwabo bwose, mu kuririmba, mu bikorwa byabo byose, kizobica Imana ibihe byose. Rero numva ari ico novuga ku bijanye n'insiguro y'amajambo Yesu yatanze ayahaye abigishwa biwe. Tubone yuko rero mu byukuri Yesu ntatumbereye ko abantu bazoyakoresha bayasubiramo, mugabo baratumbereye ko by'ukuri bazotahura niki gisohoka muri aya majambo. Abantu basenga bakwiye gusenga n'uwuhe mutima w'ukuri utarimwe uburyarya. Abantu basenga bakwiye guhora bifuza iki mu bwami bw'Imana, nuko bazokwiye kuzohora bazi ko basenga Imana data yabavyaye mu rupfu no mu kuzuka rwa Kristo Yesu, kandi bakunda bose, abatunzi n'abakene irabakunda. Nabo rero bakwiye gukundana ngo bafatanye amaboko, wa wundi adashoboye kugira ahageze afata ukuboko mugenzi we atishoboye. Nico ishengero rya mbere ryakoze. Bavuga ngo nta mukene yari muri bo. Mu by'ukuri ntibisigura ko atamukene yari muri bo, barimwo bakenye, mugabo kubera ko hari abandi bashobora kubasupportinga canke kubafasha, bitwa bose abadakenye kuko bose babazi ibibazo byabo bakabafasha. Rero n'uyu mutima Imana irondera mu bantu bizera ba none kugira ngo ryakanguro twifuza ribone kuza. Hanyuma kandi yarababwiye ngo muhore muzi ko ari wa mwese, si wawe wenyene, si wa so, si wa nyoko, si wa nde, ni wa twese, si w'ishengero kanaka, si wa nde, si n'uw'ishengero ry'Imana, n'umubiri wa Kristo. Data ni wa twese, adukunda twese, atwifuriza neza twese. Hanyuma kandi aragomba ko babona ico bakwiye guharanira, ico bokora cose bubahiriza ukwera kw'izina ryiwe, kuko nabaha uburenganzira bwo gucumura no kugenda uko bashaka, abaha uburenganzira ahubwo bwo kuba abana b'Imana bera nkuko nawe ari uwera. Hanyuma kandi arashaka ko aba bantu basenga bahora bifuza kubona ubwami bw'Imana buganje mu isi nkuko Imana iganje mu ijuru, Imana ikaganza mu byo yaremye. Aba bantu kandi arashaka ko bahora basaba iminsi yose ibyo kurya bibakwiye, bakwiye guhora bifuza ingaburo y'ijambo ry'Imana. Ubuzima bwabo by'ukuri bwahora bugaburirwa mu buryo bw'impwemu, mugabo kandi n'ubw'umubiri bagahabwa ivyo kurya n'ivy'umubiri navyo. Hanyuma kandi arashaka ko babona barakeneye imbabazi z'Imana, ntibazojayo kuko bera, bazojayo kubw'imbabazi z'Imana, ntibazojayo kubw'ivyo bakoze, bazojayo kubw'imbabazi z'Imana zagaragaye muri Kristo Yesu ari wo mwami n'umukiza wacu twizera na none. Arashaka kandi ko batahura ko naho bimeze uko barakeneye guharira abandi kugira ngo berekane ko imbabazi bakeneye n'abandi barazikeneye. Arashaka kandi ko babona ko ico Imana yakoze bakeneye umurinzi, kuko hariho umwansi, barakeneye gukingirwa, barakeneye gusengerwa. Mugabo kandi irashaka ko bagira assurance canke ivyizigiro vyuko naho uwo mwansi hari Imana imurengeye, ifise ubushobozi, ifise ububasha, ifise n'ubwami, niyiganje, niyo itegeka vyose, nta kiyirengeye. Mu yandi majambo nta kizoshobora kudukura mu maboko ya Kristo. Ni iki vy'ukuri ashaka ko basengana kugira ngo ivyo bakora ubuzima bwabo n'amasengesho yabo bise, kuko ntabasaba ko bamwubahisha iminwa mugabo batumbereye ibindi, ahubwo arashaka ko imitima yabo ikira, hama basenga ibiva mu buzima bwabo, amasengesho ashobora guhindura ubuzima. Ni iki vy'ukuri twavuga. Nizera ko Imana yabanye natwe. Ndabashimiye abo twafatanije uhereye mu gice ca mbere ukageza no muri iki gice ca nyuma. Ndabizi mwari mufise ukundi mu bitahura, ariko kandi navyo twari dukwiye kubisangirira hamwe kuko navyo ari ivy'ubuzima. Rero umwami Imana ashishikare kubafasha, komeza imitima yanyu. Ikindi gihe aho turiko turabonanira hano kuri no mbonesha kure, ikindi gihe naco tuzobonana amaso mu yandi mu bwami twasezeraniwe n'iyi Imana data wa twese, aho tuzobana mu bwami bumwe tubana n'uyu mwami wacu. Rero murakoze, reka dushimire Imana yabanye natwe. Turaguhimbaje data kuhambaye kandi kugororotse, imbabazi zawe n'izibihe byose, waducunguje amaraso y'igiciro kinini kugira ngo bikunde ku buzima bwacu bukira.
none bwarakize, dufise ivyizigiro vyo kuzokubona kuko uri data kandi wa twese udukunda. Turasenga rero ngo tube ibikoresho vyawe, ubwami bwawe buze hano mw'isi, ivyo ushaka bibe nk'uko biba mw'ijuru, ariko kandi uhora ugaburira imitima yacu kugira ngo dushobore kubaho, n'imibiri yacu uhora uyigaburira kugira ngo dushobore kubaho. Kandi mwami uduharire ivyaha kuko kenshi turakubabaza naho tuzi ko twizeye, ariko kandi turashashaka imbabazi zawe no gukomezwa mu mbabazi. Mwami utwigishe guharira abandi kuko imitima yacu igumye. Ibisigaye mwami turasenga ngo dukize ikibi, uduhe kwezwa kunesherezwa ikibi, hama mwami uturinde Satani umwansi wacu, ubuzima bwacu ubugingo bwacu buzigamirwe muri Kristo Yesu. Tugushimiye ku byizigiro waduhaye ko atakizoshobora kudutandukanya nawe, atakizoshobora mwami kudukura mu kuboko kwawe, ko bikunze canke bidakunze vyora biguma tubwirizwa kuzobana nawe no kubona ubwiza bwawe. Tugushimiye ingabire nziza watugabiye y'ubugingo budashira, tugushimiye ko witeze kutwakira muri ca gisagara wavuze ko bagiye gutegura. Tugushimiye abumvise iri jambo, ubakomeze ubahe kwizera, ubanagurire imitima uyikomeze mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen.